munsi rero turi hano kugira ngo dutanguze icese ku rwego rw'igihugu isekeza ryo gukingira indwara y'ubukangwe, aho hagiye gutunganywa ibikorwa byo gucandaga abana bose atawusigaye inyuma, duhereye ku kivuka, aho bamwe bavuga ngo umwaka ubusa, nta mwaka w'ubusa ubaho. Je ku bwanje novuga umunsi wa mbere umwana avukiyeko gushika ku myaka 7. Iryo sekeza rero tugira dutanguze icese kuri uno munsi, ritunganijwe mu bice bitatu nk'uko nyakubahwa umushikiranganje w'amagara y'abantu yamaze kubishikiriza, kandi tukaba twese abavyeyi duhamagariwe gucandagisha ibibondo atanumwe asigaye inyuma. Ninaco gituma nashimye kuzana abana banje ngaha kugira ngo ndabahe akarorero, mubone ko iryo sekeza ryo gucandagisha ibibondo nanje ndarishigikiye, natwe turishigikiye nk'umuryango wacu. Iki gice ca mbere rero kikaba gitangurana n'uno munsi igenekerezo ry'itariki 10 gushika kw'igenekerezo ry'itariki 12 ruheshi. Igice ca kabiri naco kazoba gizokurikira, kandi twifuza ko abarundi bose bokwitaba ivyo biringo bitegekanijwe, bikazoba mu kwezi kwa Myandagaro. Turasaba abavyeyi rero ko mwokwitabirana igishika iryo sekeza kugira ngo abana bacu bakure bafise amagara meza. Nk'uko mubizi, gukingira no kubungabunga amagara ya zina mwana ni umwitwarariko uza imbere mu migambi yose leta ifise nk'umwitwarariko. Akaba ari naco gituma muri bino bihe nk'ibi iyo haramutse haboneka ikiza, ingingo zibereye zibwirizwa gufatwa gihutihuti kandi atanumwe asigaye inyuma, na cane cane ko abajejwe amagara y'abantu batubwira ko indwara y'ubukangwe ikarira cane abana, kandi ikaba ibamugariza ubuzima, abitamugarije ubuzima ikanabahitana. Twagira twongere dushimire bimwe vy'imvamutima abo bose bashigikiye irino sekeza. Nagira mumfashe kubakomera amashi. Ivyo birerekana umwitwarariko wo gushika kw'iryahangiro ry'Uburundi bw'ejo. Kanatsinda amagara ni wo mushinge wa vyose. Naco gituma dukeneye igihugu gifise abana bakomeye kugira ngo bategure iterambere ry'igihugu bafise amagara meza. Abo bana nibo bazodukorera mu ngata, nibo dukoni tuzokwishimikiza tugeze mu busaza. Nico gituma dutegerezwa kwitwararika amagara yabo. Nk'abarundi b'umutima, uruhara dusabwa no kwitabira rino sekeza no gufasha gukurikirana kugira ngo ntihagire umwana n'umwe asigara adacandazwe, duhereye ku bakivuka nk'uko twabivuze gushika ku myaka 7 nk'uko bitegekanijwe. Aho natwe tukazoba dufashije mu guhagarika iyi ndwara no kurinda ko hagira uwundi mwana yongera kugira ingaruka ivuye ku ndwara y'ubukangwe. Turahamagariye kuva ku mutumba ndetse gushika no mu bushikiranganje butandukanye, aho twovuga abaremesha kiyago, abenegihugu bose ko bifata nka nkama bahagira umwitwarariko iryo sekeza.